barafata bakangereranya no twana tukivuka kubera ikivyo indirimbo biraharawije ku nguvu zidasanzwe yaragiye na cyane mu higanwa kuri RFI aho na cyane ubu ngo daja sigaye akuzi na Maître Gims n'abajama daja naragwandikiye abafari pupa bose musaza ngo wavumye nyamana birashoboka kabisa ko turabitohoza ariko tubwire uyumvise gute kwanza muri rya higanwa urabona uri kuhiganwa na Maître Gims na Daju ndiko ndubaka kazu mbere karanaheze ndaguhonje musaza ngo mbaye bakishato nakazu gatonya nyene gashobora kubamwe abana bake nibaza ko nimbuza kuduhurusha tushobora no gukerekana kanda kwibira akabanga we musaza agomba nyibira akabanga aka ni gatonya mugabo inzu ko ari nini gama aya nakanu gatonya kiriko yamara yavuye mu muziki bigfizzo yarapataje indirimbo nzoduga ya Double J ariko biraharawe ntayo tugeze tubona kuri stat yiyo benshi banavuga bati mbega waramurungiye linki canke naho yoba kubona ko nk'icyanzo cyo gukura Double J muri Bantu Boy mukagenda mujayanye muri Billboard namwe muranwe Hello boys and girls, nizera komeze neza kwa kuri hano burakora juste yale I dreamer from RSI a black man ni black behind the camera ni MC Diego ugitwa majwi nawe bamwita rukundo kwa kundi handi nabura ko vyamaze komera twagikura bamwita Akbar kwa kundi handi niyo nkuru cyamwite KIRIKOU genshi nawe usanga bakunze ngo akili twaje kumuraba yaduteye iteka aratwita ndakuramusa akili Salam sana. Nizira kumeze neza. Ndabona shimu iteka. Kwa kundi ahandi ngumusaza ngo ewana ngo yama yapendeje iminsi yose. Ndabubwira ko vyamaze no gukomera. Vyamaze gufata inzira. Brother. Ibintu bifise impwemu. Yeah man. Ndabura ati konksi sana indirimbo biraharawe iheruka kuronka agashimwe kimwe mu binyamakuru bikorera ngaha mu gihugu. Ndabura ati konksi sana. Vyakwigishije ikiga KIRIKOU. Asante sana icyambere hama Nasho vyanyigishije kirese ko ari ico vyanyunguye kandi kubona yuko mfise abantu banshigikiye kubera ko sije nitoye n'abantu bantoye ya byanyeze ko mfise abantu bamfise ku mutima bamfise ku rukundo kandi Imana ibahezagire ya man bagufise ku rukundo kandi Imana ibahezagire urugendo rwa muzika wiwawe ni rurerure cyane benshi baramaze kuvyumva abandi nabo ntibaravyumva urugendo rwa muzika rwawe ni rurerure KIRIKOU benshi bakuze kuri za washa n'izindi ariko KIRIKOU ni izina ryatanguriye ingozi hari umuntu ariko aratwumviriza ubunyene ari muri Afghanistan ari muri Somalia ari muri Czechoslovakia akili urugendo rwawe mu muziki rumeze gute gwatanguriye hehe biravye naho ugeze ubona ugeze hehe mbo urugendo gwatanguriye kure nitwavuga hose tuhamari mugabo ikiruta byose nuko uko biri kose ntiruranahera turacabandanya kandi kubiri kose kiruta cyose nuko tukiri bazima ko vyagenze kose imba vyaragenze neza cyangwa vyaragenze nabi no gushima nyimba tugihema biracashoboka ko bizogenda neza ushobora kuzorangira neza ya man bamwita Billy Man Boy cyangwa KIRIKOU uri kuratubwira uko dusubira inyuma gato ya KIRIKOU uri umwe mu barapere bafise izina ngaha kandi urironse mu mwanya mutoya cyane ugereranije n'ingozi ukaraba ino hose waciye wagiye usiga ikintu gikomeye kandi gituma n'abantu bagigukunda cyane nirihe banga rya KIRIKOU ryo kubandanya kundwa n'abapapa abana abagore abakobwa ekimice yose y'abantu nirihe banga ryo kuvuma KIRIKOU arizo iteka nanje najonze kubera ko nta kabanga na kamwe karimo uretse gusa ishaka no kwizera ngirano no kubaha sinzi ya urumwe mu baririmbyi bafise hita ariko itababuza kuja ku ishuri tubwire ubu mwaka watanguye umusaza yahorana ibisuko wari wazaye n'amatatuwaje ngaha tubwire kwanza umwaka utanguye na biraharawe yasohotse skuru kwanza bimeze gute
biba bimeze neza biba biryoshye kubera yuko benshi muba mwigana benshi kuri iryo shuri baba bakuzi urumva wowe bisa nkaho uba ugiye mu muryango ukuzi mugabo wewe utaramenya hacaba rero kwidondorana mukamenyana mugamba ndi umunyeshuri nanje jewe narigeze kwiga ahantu umwigisha mbona nawe ko ico gihe nimwesha jogo abana jogo itaravuma ngaha tubwire ntiwarabishikanye n'abasanu ugasanga nyene hariho nk'aka intro amanota mabi canke nawe ugasanga hari ukuntu nyene waje uruje cyangwa ugasiba kw'ishuri baragutahura hoho cyangwa bavuga ati ni wa muziki kwa kundi ahandi mbona uvuga yuko umwanya w'ishuri jya ari umwanya w'ishuri nta jogo je ntondana kw'ishuri ego hagize umwanya w'ishuri biba bindi mu mutwe cyangwa ndabikurayo nkashira ibyo bakunda kw'ishuri indirimbo biraharawije ku nguvu zidasanzwe yaragiye na cyane mu higanwa kuri RFI aho na cyane ubu ngo dajasiga yakuzi na Maître Gims n'abajama daju naragwandikiye abafari pupa bose musaza ngo wavumye nyamani birashoboka kabisa ko turabitohoza ariko tubwire uyumvise gute kwanza muri rya higanwa urabona uri kwiganwa na Maître Gims na Daju uhanye usanga naririwe ni yarakubonye rasta birashoboka kubera kurazi ko amativa agera kure cyane mugabo uko biri kose ni intambwe nziza ikintu cyo gushima kuba KIRIKOU yaragiye mu rushanwa na Fari Pupa hamwe na Daju urumva ko ni intambwe nziza ni ikintu cyo kwishimira buri mukunzi wese w'umuziki ndundi natwe ari umukunzi w'umuziki wa KIRIKOU mugaka umukunzi w'umuziki ndundi arakwiye kwikomera amashi ahari yego biraharawe n'indirimbo yashoboye mu minsi 6 gukwiza amaviews mu bijana aho ubona ko abantu bayikurikiranye cyane mu mwanya muto cyane ukabona nibaza ko aramwe mu marokora hari ngaha mu gihugu banze tubwire wari umaze gusohora indirimbo za washa zarakunzwe za binu wa mgongo uko nyene ariko umenga ijiri yisa nakaye kantu wakoresheje kakabijya utawukoresha mu zindi ndirimbo bibaza ko koba karatumye indirimbo yawe irabwa cyane kuri YouTube hayo usanga na Daju yacaguma araba bya bindi byose na birashoboka yambo nta kabanga na kamwe nta n'ubuhinga burimo kirese ko habaye ishaka ryo kumenya ati ni kiye kindi kintu nagira gitandukanye n'icyo nahora ngira ego icyo kintu nta bushobozi mvise bwo gutuma ugutwi k'umuntu gukunda indirimbo yanje yaba bishoboka mba ndazigira kuri zose hamaze gashika nkaho birahara bigeze mugabo nyimba byarabaye shobora kuba ari shaka n'ubuntu bw'Imana ni na KIRIKOU imisi yose y'Imana twama dusanga abana bo mwibarabara baje ngaha baje kukuraba baje kuraba umu grand frère tubwire kwanza Jesse nahora ndabibona uri muri Bantu Boy ndabibonye bitanguye ngaha ugomba gure orphelina bimeze gute ko nahora ndabikubona mbo naho nyene vyaraba mugabo ubaho bitandukaniye ni kubera yuko aha ni muhira hajya naho haba ari nko ku kazi muganga ni homba urumva hariho ubwisanzure ngira ngo yego hama n'abavukanye bagenzanje baba bantembereye tukayaga n'abana bo ngaho ruguru kumugoboka barabaza tukayaga nabirengeye ivyo muraza nkanasanga bamwe uri kurana bajya n'imihari ngo we naragwaye kirato ngo aciye ukigurisha brasa agwanza utubwire kwanza uno mutima KIRIKOU afise kugira n'abastari bakashobora kwemera umuntu ari we wese tureke n'umwana yitwa ko atishoboye yuko amwegera n'abastari bake bivaye n'ivyo mwise showbiz n'ibindi bavyemera ikibazo rero gihari ni kimwe KIRIKOU tubwire warabaye mwibarabara abana uri kurabakira bafise ko intumbero yawe icambere cyo navuga ko ga kwisi navyo ubustari navyo ubujournalist twese turangana niko ijambo ry'Imana ribivuga mugabo abantu bisi twaramaze guhindura ngira isi uko iriswe Imana yayishaka kubera hari ibintu byinshi tuzi neza ko Imana ikunda mugabo turengako nibaza ko umwana wo mwibarabara cyangwa umwana agowe n'umuntu nk'abandi
yaba nshobora kumenya ati ubuzima bwanje bw'imbere buruku ubu ninapfa uzomamba nujya ninagwa uzomvyora nujya aho nari mfise ubushobozi bwo kwishima ku muntu mugabo nyimba atavyo ndashobora guhishurirwa nta nivyo nziga mpishurirwa nta mpamvu rero yo kwishima ku muntu kubera ko ejo nshobora kugwa hajya ugasanga uwo mwana ntiwamvyuye hama abantu benshi barabizi je mfise indoto yo kuzofasha abana batishoboye muri rusange abo mwibarabara cyangwa utishoboye so mwibarabara gusa ndiko ndubaka akazu mbere karanaheze ndaguhonje usaza ngomba yubaka ishato nakazu gatonya nyene gashobora kubamwe abana bake nibaza ko nimbuza kuduha uruhusha tushobora no gukerekana kanda kwibira akabanga we usaza agomba nyibira akabanga aka ni gatonya mugabo inzu ko ari nini gama aya n'akantu gatonya kiriko yamara yavuye mu muziki karakazu ka mama nabaye bugahinyanyure nyene nanje ndashiramwe agakoryo kanje shiramwe imitahe oya simitahe udufaranga nyene dukenya kubera ko ni inzu yari isanzwe ihari nabaye bugasanasanure kugira ndagakoremwo umugambi wanje vuba rero nzogutumira uze ry'agaceri ku munsi wo kukugurura aka kantu nabwo kazobamwe abana benshi abana bashika nka 4 6 kutarenga ku 8 mugabo numve ko nanje se ukintu name nifuza kuva kera kandi Imana ishimire n'abantu bose banshigikira kubera yuko umuntu niyigira umuntu agirwa n'abandi nyimbi intambwe ndayigeze ko kubera ko ari jewe ni kubera ari abantu benshi bagiye bamfasha hari abo ndabizi ko bamfashije abo nabamfashije ntabizi kubera ko umuntu wese anshigikiye abamfashije ni watumye ngera kuri no ntambwe yo kugera kuri indoto yanje mane bahezagire ni kenshi duca mu bintu tukavyibagira twaca mu vyiza tukavyibagira twaca mu bibi tukavyibagira ariko biriko biraboneka ko utibagiye wavuye nibihe bintu iyo uvyibutse ubona wo bandanye guhanira gatege nibihe bintu iyo uvyibutse waciyemo ubona ko bandanye guhanira gatege kabana mu mwibarabara nka histoire nyene watubwira oje nibaza yuko icyumviro canje ntabwo gifatiye kubera ko nabaye mwibarabara kubera ko se abantu bose babaye mwibarabara bafise uwo mugambi hariyo n'abatabaye mwibarabara nturika icyumviro bakanshigikira ndafise nk'umumama aba muri Canada yemeye kuzoza arabafungurira abo bana bazoba ngawe wewe ntiyabaye mwibarabara navuga rero yuko ngirana umutima Imana iremana umuntu kubera ko umutima ntuhinduka umutima ntutegwa n'ibintu ba waraciyemo umutima sibuye oui umutima sibuye oya sibuye inyama itagira igufa ngo kandi ngo yikuriye ngo ntiwaga urapowa tu urapowe ariko ndakumva Kirikou histoire yawe dusubira inyuma nivyo ubwo mufasha ibintu uzi ingorana abana bazibamo warazibayemo gusumba twe tubabazwa tutabibayemwo urabizi nyene ingorane zihura nazo nikiye kintu wibuse ko wabaye mwibarabara ikigutuma uvuga ati jewe niyo nzoba mfise igihumbi nzogifashisha benshi bashoboka ndabe ko boba nkanje canke barengaho je nashize nta kintu na kimwe gituma numva ko nokora ico kintu ahubwo ikintu gituma numva ntogira umutima w'inzika n'urupfu nuko ndabizi neza uko nubwo ntari kuba mwibarabara ngo ndafise ubwoba bw'urupfu jewe ndatinya urupfu mugabo nizera yuko urupfu ashobora kuba ari cyo kintu cyiza cya mbere ngira Imana yaremye kubera ko iyo urupfu rutabaho abantu benshi ari abantu benshi bari kuduca ku mitwe so urumva rero ibintu byose ndabikora kubera ko mvuga ati ejo cyangwa hirya y'ejo dushobora gusiga inzira amavuta man nanje ngire ikintu size ku isi nyimba isi sinifuza nje ivuka ryari risanzwe cyane gose hashobora kuba haryohewe ngira nk'abantu nka babiri uyu mama mdogo wanje nakwerese na mama wanje mugana nifuza yuko urupfu rwanje ruzobugwa amateka cyane sinifuza gusiga isi nkuko nayisanze birashoboka ko ari abantu baca bamfuta nk'umusazi mvuzira ijambo mugabo uko biri kose ndifuza kuzogira n'akantu gatonya mpinduye sindayisiga uko nayisanze isi ntuyisiga uko wayisanze bije kuko bidasanzwe haciye amezi hafi 4 mushinze BANTU BWOY mwe na Double J
Billman Boy imbere yo gushingwa dufise n'amakuru ko mwari mwarose mu manager ababwira ko agomba bana bafashe abahe imiduga vyose ariko mukavyanga ariko Kirikou mwarasa amahera kwe amahera si byose amahoro nibyo byose ego kubera yuko abantu benshi we bakurusha amahera mugabo badasinzira mugabo wowe urujya mugasinzira kandi nguranagona wewe ya ndahirira urahirira kabisa uti rero atajya amafaranga wayanse gura doto uhirira mbo impamvu zose birafise impamvu mugabo ko biri kose ku muntu yamaze gutahura ubuzima nta mpamvu yo kwiteranya n'umuntu kanaka cyangwa yo kwemera kubura amahoro mu mutima wawe kubera amafaranga n'ingenzi n'umushitsi ni nk'uku kwawe mu kanya uhava wiciraho wigire n'amafaranga umushitsi mwiza navyo nomenya navyo nomenya nawe navyuzi mbo navyo nomenya kubera yuko amaso yanje kugira ngaha ku gikoba nakugera ku mutima indani sinzi kugenzwa n'ameza cyangwa n'amabi ego yabwiye ko vyamaze no gukomera yabura ko vyamaze gufatizira biriko biza ku nguvu zidasanzwe Kirikou ibikorwa biraboneka Billman Boys irashinze tubwire wari muri Bantu Boy uri muri Billman Boys nize challenges muhura nazo mwe nka Billman Boys muvuga muti yaba tukiri muri Bantu Boy bintu twari guhura navyo mbone ubu turatigita kandi ubu ko biri kose nitiro nabwo riba ryinshi ujyame kubera ko guma wiyumvira ati none ejo nzokora iki bizogenda gute nanjye ngira umuntu mfashije ko nzi yuko ahantu ngeze ari kubera nanjye nafashijwe sinkifashwa n'ivyo n'umuntu kanaka mugabo birakenewe ko nanjye ujya muntu abona yuko yareze umuntu yarakenewe kuregwa anako yuko yafashije umuntu yarakwiye gufashwa turafise amakuru avuga ko icuka ca Kirikou na bigfizzo atari ciza kuko unaravye no mu biteramo nta no kuramukanya aho baciye hose Billman Boys na Bantu Boy nta bucuti buhari ni na Kirikou twabona kera muri Bantu Boy yambara imipira cyane ya Bantu Boy ariko ubu kuvagiye muri Billman Boys tutarasubira kubona mbega cya kintu cyo gufashanya kiracyahari ayo makuru nayo n'urukurukuru s'amakuru amo yavizo yabwiwe nani jewe niko bambwiye bandi uravye igihe muheruza igiteramo cyo kwa Rikiba mwarahuye na Farias muri arena ibintu abantu benshi bavuga ibintu bitandukanye kandi nivyo umuntu wese mu buzima afite ubushobozi bwo kuvuga ikintu cyose yifuza kubera yuko kuvuga ntaho babirihira kandi umuntu ntiwomuhora kuvuga ibintu yifuza mugabo abantu ntibazoze barumviriza cyane ibintu bazoze bararaba cyane ibyo bazobonesha amaso yabo aba ari byo bazofata nk'ukuri kurusha ibyo bumvisha amatwi yabo ego bigfizzo yarapataje indirimbo nzoduga ya Double J ariko biraharawe ntayo tugeze tubona kuri stat yiyo benshi banavuga bati mbega waramurungiye linki cyangwa naho yoba kubona ko nk'icyanzo cyo gukura Double J muri Bantu Boy mukagenda mujayanye muri Billman Boy namwe muranwe umugabo nkujya kwibona ko ari je no mufata ukuboko ngo tugire ukuntu erega benshi bavuga ngo ndi wahenze Double J avyo no menya namuhenze mu buhe buryo ngo wamukuye ngo muri label uri mujane mu bindi navyo nzi nivyo abantu bavuga mugabo si Double J abivuga ndavyibaza kandi si je ndabivuga ayama nyimba type na link namuhaye yego birashobora gushika yuko ugasanga yasohose afatiriwe ngirango ariko nawe nyine waramusubirije mu ndumane za umudodo zarasohotse zafata n'izindi nta kintu na kimwe turabona cyo muri Bantu Boy partage umwana wa Bantu Boy na Billman Boy umeze gute umeze neza kubera yuko nta munsi n'umwe urabona jewe shirako ikintu ndamuvuga nabi cyangwa wamvuge nabi bisigura yuko ubucuti burahari mugabo uko biri kose ubucuti ntibwohaba nkuko byari na mbere mugabo ni ku mpamvu z'ubuzima kubera yuko hata bucuti buhari cyangwa ngo hari imishwaniranire hagati yatwe nabo ni kubera yuko ubuzima bwamaze guhinduka urumva ubu natigise ndaburaye nta muntu njya kubwira ati burya kuburara kwanje ni ikosa ryawe yarumva rero nguma ntigita
nigitira n'umuryango nyene ubu ni hatari ariko umuvyeyi waba turashaka kumubwira ati muvyeyi fasha uno munsi ndabire ko muri stock duhari ndabe ko ejo noronka utuguvu two tuja kurondera no munsi vya bibuze nzobivuga kandi n'abandi ndabibabwira ni indirimbo biraharawe ubwa mbere yakozwe muri Bantu Boy mu nyuma twitwara kwa X Factor ni indirimbo imbere yo kuva muri Bantu Boy yari yakorewe amasanamu biravugwa ko yanatakaye benshi bakanavuga bati kwanza amasanamu byavugwa ko yarimo uburyo burenze meza suma mbere najya yasohotse tubwire hano nabibaza ngo wawahibanye n'ivya Bantu Boy byo oya ijya ndirimbo twarayikoze mugabo yacifudika yarafuditse nabaye wisubiyemo bushasha igihe naye naduze ndagaruka nabaye wisubiyemo bushasha mugabo kubera yuko projet rendo make yayitanguye chandahereza kwa X mugabo harimo logo ya X na Endomike dina kirikouakili ubona ko yigeze gufata ingingo abantu benshi tabashimishije aravuga ati ndavye umuziki ngiye gufasha kugatumba abo tuvukana umuziki ndawuhevye benshi baronse siguro wamenga ni ibintu bije binyaruka cyane impamvu bamwe batanabironse imana irabikorura garuka ibujumbura tubwire Kirikou dusubira inyuma gatoya ko riki gufata ijya ngingo heba umuziki urabona ko mukanya yawe rumaze nyene vyari bikwiye nyene kuheba ubwo ijya ngingo umaze gusubira kwiyumvira cyane hari cyo wicuza mu byo wari wafashe nta kintu kimwe nicuza mu buzima bwaje sinigera nicuza kubera yuko ikintu cyose uko kigenda niko kiba cyarateguwe hama naho abadatahura kuduga kwanje bazo bitahuzwa n'ibihe kubera yuko sinaduze kubera ko nari ndabyishimiye mugabo uko biri kose abantu mu buzima bwacu kenshi ubuzima tugenda tuba mu buzima bw'ibyo twigeze gukora muri kahise tuba mu bisubizo by'ubuzima twabayemo muri kahise kuduga kwanje gushobora kuba bitari bimeze neza ujya munsi mugabo bishobora kuba ari ibyatumye bameze neza muri uno mwanya ego kubera yuko naronse abantu benshi banshigikira kandi byaranyigishije ikintu kiyagiye nabifashe nk'ububabare bukomeye cyane mugabo nasanze naribesha kubera ko yabaye impamvu yo kumenya yuko nanjye mfite abantu bankunda abantu banshigikiye abantu batifuza ko nsubiza ikirenge inyuma kandi Imana ibahezagire abantu baranyeresa urukundo mbere wanashima nije musane wa mbere afite abantu bamukunda bivuye ku mutima ko nta wundi musane yoduga ngo aronka abantu bamugarukana yararyogo yoherayo nina kirikavuga nk'ugombarire oya ameze neza ndaryohewe kumva ko ufite abantu bagushigikiye aya mugabo uraza abagabo bamaze kuduka nivu mugakuronka kugarukana suru nuronka ariko daboje yaravuze ati nivyanga naho bizoduga eske vyari vyanse nibaza yuko ntivyari vyanse mugabo yaririmbye ibintu biba urumva ko nanje vyambaye ko kandi si jewe gusa biba ku bantu benshi yarimvye inkuru y'ubuzima bwa bose twagi nina kirikouakili mu misi heza bigeze kuvuga ko ari mu mabifu n'abaririmbyi benshi na cyane ngo bapiti baba bakeneye kuza ngo baraza ngo bagomba guhiganwa nawe nyene barafata bakangereranya no tukivuka kubera ikivu gujya mustari ngo wandise kubera urege man ubu umwana wese akivuka ya mustari amukorako nta muntu n'umwe je ndirimbira mu bisanzwe yandirimba ibintu bisanzwe bihari mugabo nanje ndi umuntu hari ibintu ndirimbo gasanga nanje birakora ku buzima bwanje mugabo ijya ndirimbo ni muri rusange mugabo ahubwana bukivuka ariko vrema hari utwana tukivuka tumaze kuza gusora indirimbo turiho tukivuka mu muziki tukiri utubebe mu muziki ariko man biranavuga ko ufitanye washatse kuvuga Oleg with design na Berry music nta muntu umwe naririmbye ni indirimbo muri rusange nta numwe nayiririmbiye mugabo nimba ifise uwikora ko
ni byiza cyane ndabyishimiye kubera ko bica binyumvisha ko message natanze yashize yego nawe wazi ko ari kubera iki ubwo bwana bukivuka bugereranya nawe gakiri nabo nzi ahubwo abantu batuvuga urumva basigura ko ari bo bavuga ko ari utwana nawe bo kwihanira urumva ko wowe nyimba waciye ubike kaje navuze utwana tukivuka nimba ubona ko tujya ari utwana tukivuka amakosa nayawe ntabwo ari gwanje ni ubibona hajya nawe yoca avuga ati nabo cyo dufate nk'akararo nk'ubundi umwana yashavuye akavuga ati barafata bakatugereranya n'ubutama umaze igihe buri ko burakorana yo badushoboye yo bankenyuye mugabe ikibazo yuko nari umutama jewe ukiri muri BANTU BWOY baravuga cyane yuko ukoreshwa ngo kugira ngo uzirishura na sadbi cyane sadbi amapost watevye urarimba n'indirimbo y'ubuzima bwagushikiye aho musaba ngo gufashe tubwire wavuye muri BANTU BWOY ntiduherutse kubona KIRIKOU yishora ku mastati cyangwa agira icyo avuze kucerekeye Empire Avenue cyangwa sadbi kwavuga ko watumwa baba bagiye kure y'ukuri nububeje kubera yuko nta ndirimbo nimye uretse my story iyo ndirimbo naririmbye ku buzima bwanje nkagira n'abantu mvuzemo mugabo nta indirimbo zose zindi nta muntu umwe nayiririmbiye nazo zisigaye naziririmbiye abantu ego kandi je sinibaza yuko ari umuntu yonegeka gutanga message numva ko idakenewe gutangwa ego ya nta muntu numwe yo gutuma KIRIKOU nike kintu cyari gikenewe tuvuga tutavuze gushimira abantu badukurikirana abantu batumye wewe ukora ibukora abantu batumye nanje nkora ibinkora Imana ibahezagire n'abaza kudukurikirana bose Imana ibahezagire ibashoboze mu byabo nkuko natwe kiradushoboza mu byacu amen 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 ndagushimire cyane nizere ko rendez-vous yayindi ngo vuba cyane asante sana tugushimire cyane akili bless up ko kundi handi reka ndabashimire mwebwe mwese mwavyo murimo murabana natwe gutamba wirorera biramugaza mbese biranagwaza ariko mukagwa mutwe gutamba wirorera birababaza mbese biranagwaza ariko mwebwe mukabandanya mutwereka gwa rukundo kuri micro juste galeka du Riemann from Morissa behind the camera ari MC Diego amwe na rukundo ari kuri son ndababwira ati umukama bandindire ibiza byose byo kumufuko no kumubiri ndababwira nti bye bye ciao hasta la vista ula ujilo mushulo ushula none